Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC turabaramukije twongera kubaha ikaze mu biganiro byacu je muri kumwe akaba ari uw'amahoro Asheri. Rero nkuko mubizi turamaze imyaka itari mike, no kuvuga imyaka myinshi turiko turubakira amazu abantu batandukanye bari mu burere butandukanye bw'isi, tukabubakira haba ngaha i Bujumbura, haba mu gihugu hagati, eka n'ahandi hantu henshi. Ariko muri kino gihe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 twavuga yuko harabaye ibintu bidasanzwe mu ishyirahamwe BMBC. Ibyo bintu bidasanzwe nkuko umuyobozi mukuru tugiye kubiganirako nuko twarabandanije turonka n'akazi mu gihe kino misi mikuru, aho muzi yuko mu misi mikuru abantu benshi baja mu bindi bintu. None muyobozi mukuru, ivyo bintu byo babisigura iki, bisobanura iki, vyerekana iki kwishira hamwe musanzwe murongoye? Urakoze Asheri. Rero musanzwe bwa mbere jewe maze kubona byinshi muri entreprise. Turatubwira abakiriya bacu. Harabaye mahinduka menshi avuye kuna abantu batwizigira cyane, kuko mbere barushiriza batwizigira. Rona kera baratubaza mu myaka nk'itandatu iheze tukimanya ine gutyo, none maze kubaka amazu yahe. Naho twatangiye kubaka mu ntango wasanga atarahera ari menshi. Ubu rero turamaze kubaka amazu menshi abantu dushobora kubereka bagashima. Yego, kandi tukayubaka mu buryo twarabivuze butameze cyo kimwe n'ukuntu abandi bafundi babigira. Ko twege marazi ko tukubaka inzu hari ibintu bitaba, hari ibintu byajya n'ibintu byo kwifatamira nego bitaba, hari ibintu by'uko umuntu ashobora kubakishiza gahagara ku mutima ntibiba. N'ibindi byitwara bivuze mu biganiro byacu, abifuza kuduha akazi baje kuri YouTube bumvize neza bitonze amakuru tumaze imyaka dutanga, amakuru abakiriya bacu maze imyaka batanga y'ukuntu dukora. Rero uno mwaka harabaye ibintu bidasanzwe. Ubu je tuvugana ni mitaki 28 z'ukwezi kwa 12 mu 2021. Keshi muri no misi mikuru ya Noel na Bonane abantu bahora baca bakatika, tukabandanya ibikorwa twariko turubaka ntituronka ubuzi bushasha. Ariko no muri no mbinyene kwagwe twempranta amazu mashasha, abakiriya bacu byongera ko twari dusanganye. Ibiri bintu rero bisigura ko akamo tumaze imyaka tubatera barakumvise. Mu myaka heza abantu baradukwese cyane, bakakuduha akazi batuzi ku mbuga, babona intahe zishingwa n'abakiriya bacu benshi reba banaye n'ubo babihomberamo. Iyo tuko tabana reba abantu baguma baza guhera mu kwambere gushika umwaka wa nduhera tugwa turonka abakiriya bashasha, byerekana ko abantu niba bariko baratandukana niyo nzira guma bihenda ariho turi. Baza tubabwiza ukuri, uwishe bayubaka inzu, ubutabishoboye tumutegurira inzu ashobora. Rero jeno bako tubashimira cyane abakiriya bacu bankisaku. Yego umuntu aduha akazi no twege musanga abantu bose baduha akazi nka 90% n'abantu baba baratwize amezi n'amezi imyaka n'imyaka ku mbuga. Ukazona rageti jewe nanyuzwe narondeye amakuru kubo mwakoreye ndaje ndabakaza. Turaze mu myaka iza bidobandanya biba byinshi. Rero mu bintu bituma nibaza abantu baduha akazi nuko kwanda twe dufise abakozi. Twege turafise abakozi bakwiye kandi babishoboye. Biboneka ko abantu rero baduha akazi nabo barabizi yuko muri BMBC hari abakozi iyo bayakazi ntibagahaye David, ntibagahaye Asheri, ntibagahaye naka, babagahaye ishira hamwe. Umuntu rero amaze guha akazi ishira hamwe nyashira hamwe. Turi ishira hamwe nka kugende kwiburayi wabo ucaye muri Amerika. Turi ishira hamwe nyene i company nyene ya vrai. Tafisa aba engineer, tafisa abajeje abiki impapuro zabo, abakurikana amahera yabo. None turishira hamwe rikwije. Ivyo bintu abantu bose barabibwirana bakabwira ati baje abantu bayakazi uca wirabira hari jeni batakacho gisigura ari mahigwe menshi cyo turanka muri kino gihe.
twege twemera ibintu dufise, twemera ubuhinga dufise, hanyuma umukiriya turamuha agaciro abereye, tukamugiza umugambi wiwe, tukawutegurana, akabona ko inzu tugomba kubaka nawe ayitahura. Ni birebire ku munsi twakira ama contact menshi y'abantu batuvugisha bati je nanye nimunshire mu mugwi w'abantu mukorana nzoza mu kwezi kuza. Hanyuma kuno kuntu mu Burundi hari abantu bashaka kuvuga ibintu badakora, hanyuma bagahinyuka mu myaka, tumaze imyaka 10 tuko dukora bino bintu, ntitwigeze duhinyuka imbere y'abakiriya. Urumva iki naco mukimenye, hari abakiriya bavuga bati turazi yo hageze ibintu by'amahera menshi nko kubaka, abantu bavyitira baba ari benshi, reka turabe ko bazobishora, nzobarondera mwakuza nimba bakiri ku rubuga. Uravyumva? Rero twararenganye ibigeragezo vyinshi, twarenganye ingorane nyinshi, twarareye kwijoro myinshi, turagira amarayisita akomeye, abantu bamaze kuba convaincu ko turibo. Kirumvikana? Entreprise twatanguye ari jeje nyere ikoresha, none ubu ndabwiye ntiharura, ndabwiye ati we nawe wayoboye nawe ufasha, ndabwiye nti mbwira abakozi dufise ntabo womenya. Kirumvikana? Kubera iki? Je naragize ubwizigi gwandagira ubuhinga nari cyo yagira je nyene, hanyuma abantu barabishima, turadana abandi barabashima, turigisha abakozi bacu kugira bagira ubuhinga bukomeye, barabishima abantu, baratuzeza amazu guhera mu Rumonge gushika Gitega gushika mu Cibitoki gushika Ingozi hose dufise ibikorwa tuko turakorayo, sivyo? Ivyo bintu abantu baguma babicunga baraba, sivyo? Buryo ubonye umuntu afise shira hamwe kamara imyaka 10 rikora ku mugaragaro nka BMBC, nta nibyo mana rikora ku mugaragaro nka twebwe, ritagira ibintu by'agacamutwe byagirizwa, nta kuntu natogemera. Murakoze cyane kuba muduhaye uwo muco, n'abantu bariko baradukurikirana nditeze yuko bashoboye kumva neza impamvu twagumye turonka ibikorwa byinshi dukora muri kino gihe c'imisi mikuru irangiza umwaka. Rero ntitwobisubiramwo, ico tubatumirira nuko mwobandanya mudukurikirana muciye ku mbuga zacu zitandukanye, eka kandi mukanaduhamagara muravye kwizi nimero ziriko ziraca ngaha hepfo. Iyo mwubatse mubake neza hamwe na BMBC. Murakoze cyane.